Ndabaha ikaze muri agence de voyage iwacu yitwa Blessing Travel, ikaba ikorera kuri Avenue du Progrès imbere yo kwa Ngoma muri galerie yitwa Kaze numero B3. Ikaba irongowe nanje, ikaba nitwa Felin Mbonabucya. Agence yacu ya Blessing Travel nta gihe kinini imaze amezi 3 ndayitanguje. Kugira niyumvire gutanguza ikintu nk'ico dans compagnie ya Blessing Travel, ubwa mbere nakorera abandi, uyu mwuga ndawukoze imyaka 5, niho haciye haza iciyumviro vuga nti eske gute kubera iki jewe ntotangura nanje ivy'iwanje muri domaine nyene sanzwe nkoramo. Niho rero naciye ntangura gufata decision yo kugurura ivyanje. Muri Blessing Travel dukora ibintu vyinshi, harimo ama service menshi. Cambere na mbere harimo les ventes des billets d'avion, amatike y'indege. Turafise service y'ibintu vy'ama visa mu bihugu bitandukanye. Turafise service yo kurondera amashuri abana bifuza kugenda kwiga hanze, ama bourse canke amashuri bisanzwe. Hakaba rero service y'aba hôtesse, wifuza nk'umuntu azagutora ku kibuga c'indege agutembereze mu gisagara cacu ca Bujumbura ciza canke no mu zindi ntara, turashobora kumubaronsa, tuba tubafise. Then tukajya tugira na transport yo kuja kuri aeroport, nk'umuntu ashaka kuja ku kibuga c'indege tukamutwara, ashatse tukamugarukana iyo avuye hanze aza. Tukaba dufise n'amalocation y'imiduga, ingenzi bashaka imiduga bakoresha mu gihe bazoba ari no mu Burundi, canke umuntu wari wese yifuza imodoka, ma mariage, ma fête atandukanye yifuza kuruwa imodoka, byose turabifise. Akarusho kari ku Barundi n'abanyamahanga mu gihe baba bashaka gufata amwe mu service y'iwacu, nk'umurundi par exemple, nk'umurundi agishaka kuvoyager, turamworohereza cyane akariha mu maframbu kandi kuri to ya berbe. Tandis que umunyamahanga biba bigoye, bari umunyamahanga ategeza kuriha mu madolari. Twatanguye mu bihe bitoroshe cyane by'ikiza ca coronavirus, mugabo tugira Imana, hariho ama decision, sinzi ko novuga ama decision ibihugu bigenda birafata, mugabo nta capfuye cyane. Muri iki gihe ubu turashobora gukora ivyo badusaba byose tukabikwiza kugira umukiriya wacu ashobore gushika impore yagiye. Intambamyi nahuye nazo mu gutangura si nyinshi cyane, ni zikenya. Par contre intambamyi nayo naronse nyinshi ni mu gihe nakorera ahandi kubera ibintu vya coronavirus, barugaye ibibuga vy'indege turaba bloqué. Mais pour le moment nta ntambamyi nyinshi zihari. Izihari nizo vy'ibintu vya covid, mugabo ibihugu vyinshi pour le moment baruguruye, abantu benshi baravoyaje. Icivugo dufise cyane muri Blessing Travel, bon, ni n'umugisha, niryo zina rya Blessing. Umukiriya wacu ashoboye gushika impore iyo agiye agashika neza, n'umugisha kuri twebwe kandi n'umugisha kuri we. Pour le moment tumaze gukorana n'abantu benshi cyane. Hariho abagenda bagiye ku mashuri, abo turungika ku mashuri nyene, hari abagenda kuba hanze. Ni benshi n'ubu baracandikira, barashimira cyane. Nk'abampaye ikaze n'abandi baze muri Blessing Travel, tubafashe ico bifuza cyose, ari ukuvoyager, location voiture, visa d'études n'ibindi byose bisanzwe bakeneye byose, turabahaye ikaze muri Blessing Travel.